kuva uburundi bwakaba uburundi niyo opportunity ibonetse jewe umuntu mutoya tugiye guhurira hamwe muri entreprise imwe n'ubundi muntu novuga afise imitahe yagutse jewe mfise novuga nk'ibihumbi amajana 5 canke emiliyoni tuza guhurira hamwe n'ubundi muntu afise amamiliyaridi tukagira imigabane muri entreprise imwe no kuvuga tukicara amafaranga yacu tukayacyarika ku meza imwe n'undi muntu akomeye no kuvuga ubunye Bourse du Burundi iri fully operational kuvuga irakora atankomanzi hari haba brokers hari n'ama entreprise amaze kuba liste ushobora kutubaza tuti none ama entreprise amaze kuba liste na yahe Banwanyi ba We Talk Business turabaramukije muramaze kuba mubimenyera duharanira iterambere yuko rishika ku ari we wese haba uri mu Burundi haba uri mu mahanga tuba twifuza yuko hari amakuru runaka avuga mu gihugu cy'u Burundi abakeneye kumenya c'est très important turi kumwe na Dr. John turamutse abakunzi ba We Talk Business turakunda cyane kandi dushimire n'abaguma baduha ama commentaire turonka ama feedback menshi kuvuga iki ibintu baba bikunze maze kubona abantu benshi bagenda baradusaba ibintu biri très important ariko natwe tukanyaruka kubibahereza je urazi yuko ntarenzi yuko burya turiko turapopulaire sinzi umuntu wajya ari twahuye ahubwo mboneyeho nakagenda muramutsa ati mbere mengeraho yarabonye haize nk'imisi ngate shaka iganiro ati bimeze gute ati ndiko kumubaza ati burya naho horora ati none ati si social media ati ni kuvuga abantu nyene usanga ibintu bikurikirana nibaza yuko ari kimwe bintu abene igihugu bari banyotewe bari babuze ni hano kurongera amakuru ariko aravugwa mu gisata cy'ubutunzi ku gihugu cy'u Burundi ku isi yose tukaronka abarundi babitubwira nibaza iyi siri kiraja ivyo umuntu yokora akoresheje telefone uko umuntu yokora gutandukanye n'uko kera bakora nibaza yuko ivyo bintu abarundi bari babinyotewe twajageze nimba tutacerewe ariko kamera ibintu inkono yerera igihe yerera inzara okay hari abantu benshi bagiye baradusaba yuko twobabwira icya Bourse mu gihugu cy'u Burundi aho bigeze nibaza yuko ni wo mwanya mwiza wo kubabwira hari abantu benshi bafite amambi mbega ko mu bindi bihugu usanga ama entreprise afise aba broker donc aba courtier baca ko mu kugura ama action mu entreprise runaka ati mbega nga mu gihugu cy'iwacu iyi Bourse igiye gutangura ati bimeze gute n'uyu mwanya ni muri iki kiganiro byose bagiye kubimenyeraho nibaza yuko mudutega amatwi mwumve kimwe ku kindi ukabuzi yuko uri hafi yo ukaba ufise entreprise ukaba uri hafi yo gukora entreprise ntiwipfuza imitahe kamene ntiwipfuza imitahe irahari ahubwo menya strategy yo guhamagara iyo mitahe no kuvuga yuko abantu bariko barabona ngira agapapuro mfise mu ntoki sinzi kiaza kuyibona hano wonye haranditse ko BSE no kuvuga Bourse du Burundi so rero nta gihe kirindi giheze abantu baratubaje ibibazo byinshi ati yego koko twarabikoze ko ibiganiro bitari biki mbere nuko imbere yuko na Bourse itangura twarakoze ikiganiro abantu baragikunda ikiganiro twayikoze cambere mu kwezi kwa gatanu yego turakora cya kabiri turakora cya gatatu twagiye gukora cya gatatu menga ariho Bourse igiye kuvuka muri turakora n'ibindi bingahe mugabo surtout ikintu cyagaragaye nuko abantu bari bafite inyota amakuru aje nyina Bourse rero Bourse nkuko bisanzwe yaratanguye ikaba iriko
igirante ishigwa mu bikorwa canke ikaba iri gikurikiranwa na societe yitwa BSE Bourse du Burundi bakaba bakorera Boulevard de la Liberté n'ama plateforme yabo so rero abantu benshi bari bagumya bafite ibibazo bati none bourse makuru yayo ameze gute ko tubona handi umuntu ashobora kuja kugura telefone agafyonda akagura imitahe muri company akagurisha ngaha bimeze gute ko tumuvuga ngo haraje bourse none bigenda gutire akaba hari ivyo bibazo bitari bike rero sikera cyane vuba cyane muri iyi minsi ya vuba twaragize amahirwe kuja gutemberera mu bushikiranganje bw'ihiga cya leta cyane cyane igisata kijejwe gukurikirana ibijanye n'iyo bourse ariyo ARMC Agence de régulation des marchés des capitaux aho twari tugiye nyine muri ya ntumbero yo kuronka amakuru yimbitse ko murabizi abakunzi ba Without Business tuba dukeneye kubaha amakuru yizewe amwe ari adacanze nkundi ndaguciremwo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website bashobora gukora ama website meza cyane ari ku rwego rwo hejuru mbere bwa mu Burundi atana abantu namwe bari bwigere babona ubwo rugero arivyo tugira tubereke ngahanye urabona amwe mu ma website uburebwa mu ma website abahinga bacu bashobora kubakorera comme service muje mubagana urabona nkino website ni website isa neza cyane ni example y'imwe mu website bakoze i designinze ku buryo abantu nka landing page ku buryo bwa landing page abantu badandaza ama pizza tout ça consort une exemple ya mbere turashobora kubona kandi akandi karorero k'ubwoko bw'ama website bashobora kugukorera. Voilà, nino ni exemple ya website bashobora kugukorera uje ugana abahinga bacu ni website imeze neza cyane imeze iri ku rwego rwo hejuru ifise ama contraste meza amafoto meza ihinyanyuye neza ku rwego ruri hejuru rero ibi byose ni ibyo abahinga bacu bashobora kugukorera uje ubagana. Voilà, turabandanya n'uburero bw'ama website bashobora kugukorera uje ubagana. Rero kaze baguhe iyo service ya website ndakwibutsa n'indi service n'indi abahinga bacu bashobora kuguha. Murabizi neza yuko iyo ama entreprise keneye kuja kuri internet barakora ico bita SEO, search engine optimization, bituma ama entreprise agaragara byihuse iyo umuntu agize recherche muri Google. Ariko no munsi rero turazi yuko abantu benshi cyane bakoresha Google, bakoresha non seulement Google mugabo bakoresha aussi na ChatGPT cyane iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi. Iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi nta kindi zikora atari kubaza ChatGPT bati niyihe restaurant nziza, nakahe kabare keza, niyihe hotel nziza noja guteramiramwo uno musi ku mugoroba. Ibi byose rero babibaza ChatGPT. Ndakwibutse rero nyimba ari wewe utunze i hotel cyangwa restaurant turashobora guhinyanyura platform zawe ku buryo AI cyangwa ChatGPT izohora iproposa ayo ma hotel n'ama restaurant yanyu akayaproposa abantu. Iyo umuntu yagize recherche ati niye restaurant nziza niye hotel nziza hariho ama proposition AI yamitanga. Iyo yatanze rero nivyikora uba wamaze kubikora hari ibyo utegerezo usabwa kuba wakoze. Ibyo rero ni imwe abahinga bacu bashobora gukorera kugira restaurant yawe hotel yawe izohore yaparesa mu ma recherche iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi gutembera. Turawaha ikaze ntutangwe ntusigwe na zino service nziza. Murakoze cyane turakunda cyane ko nta nindi sheni iri kirabikora uretse twebwe dushobora guhaguruka tukagenda mu bushikiranganje bw'irasha leta tugiye kubarondera amakuru guys. Rero no musi rero nta kindi tubazaniye atari amakuru kandi amakuru meza nta makuru mabarimo kuko nta namakuru mabi tubaho. Muri ayo makuru meza cyane tuza kuba tuzanye inyisho ku bibazo bagiye babaza bati mbega bigenze gute. Kimwe mu bibazo rero twabagije turi ndibuka muri finance, ministère de finance twabaje tuti mbega intambamyi mukunze guhura nayo yo bari yihe surtout muri wa mugambi uko mushaka yuko kino gisata gitera imbere atakudidinganya
ubijejwe yaratwishyuye yuko abantu ntibabitahura abantu ntibabitahura surtout ama-entreprise niyo yari yarasanse gushigikira kino gikorwa ariko ugasanga ntibavyumva ntibavyitayeho ntibanabishaka mugo umuntu agaca atera yibaza ati none mbega kuri uko kutabishaka kuri uko kutabona akamaro ka bourse mbega hoho barabona akamaro ka bourse wivuze kwiki kuri iyo nyifato nibaza yuko uyu uri umwanya mwiza wo kwiruka cyane ukamenya bourse icyo ari cyo avantage donc wewe uri kuradukurikirana ukamenya bourse icyo ari cyo kuko wewe ushobora kuba utari capable yo gukora entreprise mugabo uri capable yo kugira amafaranga urose aho woyinvestisa kandi hari security hahandi utazovuga ngo none ngo byagenze gute no wewe nyene uraza kuvyibonera iyo entreprise yavuye niyigeze mu mezi atatu tukagenda urabibona donc si ikintu cyakewe n'umuntu si ikintu kiri régulé par une personne non kiri régulé et autorisé par le pays donc wari wese aba yumva yuko yoshira ubufaranga ahantu hiwe mbere muri kiganiro twababwiye ko tuza kubabwira aba broker donc aba courtier ushobora gucisha amafaranga kugira ugure ama action ya entreprise runaka donc niho rero handi abantu bose baca bahera bakabona ati bya bindi biri securize kindi kintu naco abantu bakwiye kugira ukabuzi yuko ufite entreprise ushobora kuvuga none jewe iyi entreprise ko mbona ikeneye umutahe w'amamiliyari 5 w'amamiliyari 10 iyi mitahe nzoyikura oya ivyo byari bibazo kera mugo uyu muzi ivyo ninyisho kubera iki mu gihe wamaze gushira entreprise yawe kuri bourse bituma abanyamitahe bo mu gihugu nabo hanze y'igihugu bose bashobora kugura imigabane muri iyo entreprise burya ikintu ciza ni kigugwa kikagurishwa mu gihe nakayaguze ya migabane muri ya entreprise abari capable najyari kuzoyigurisha donc rero iyo we bavuga mu kirundi ngo wegamira umugabo akomeye ugakomera nkawe wegamira udakomeye ga kubitigwa hamwe nawe donc iyo tubona nkundira ndaguciremwo reka nishiye mu kibanza cyawo mashira hamwe jewe mfise entreprise ndahingura ibi na biriya ndadandaza ndongoka ikigo RMC kiraje kunsaba yuko noba inclus muri marché des capitaux peut-être nta n'inyungu ndabibonamo sinzi niyihe nyungu ubona nokuramwo ifadika jewe mfise entreprise isanzwe ikora neza igiki cyotuma ngira nte njya muri marché icyambere cyotuma uja muri marché ni cyakire navuga wegamira umugabo akomeye iyo ushize entreprise yawe amburse si entreprise iba yemewe n'abantu iba yemewe n'igihugu igihugu naco ntigishobora kwemera ikintu inyuma yacu harimo habuzemo transparence habo kivuga nti donc uyu muntu ari mu muco n'abantu bagura imitahe muri entreprise yiwe kuko uyu muntu ari mu muco iyo ni avantage ya mbere kindi naco reka ndeke kuvuga kuri entreprise mvuge ku gihugu abazoshiramo imitahe n'imbara abanyamahanga bakayizana muri ico kintu ntibazozana amarundi bazozana amafaranga mva makungu ukuvuga aya mafaranga mva makungu usanga ari karabora mu gihugu acaboneka a partir ya entreprise y'umuntu runaka iyo ni indi avantage ikindi kintu naco na hantu umuntu aba yashize amafaranga yumva yuko anezerewe agize iki ari donc ikindi naco urashobora nimba wumva nti jewe ndashaka kuzoba classe mu bagwiza tunga ni uyu mu myaka izoza ntituzoguklasa nko mu gwiza tunga turabiye kwizina ukuvugwa niki no tuzorabira ku migabane ufise mu ma entreprise runaka niyo nindi avantage kuri wewe ushaka gushira amafaranga kuko ntaguciremo kandi uno munsi muri kino kiganiro nkeneye yuko abantu bazagukoramo message zitatu niyihe nyungu umushefu d'entreprise cyangwa entreprise kanaka izokura muri marché boursier 2 niyihe nyungu umunyagihugu asanzwe azokura muri marché
bourse 3 niyihe nyungu igihugu nka leta kizokura muri marché des capitaux nkeneye yuko ivyo bintu bitatu kabisa tuva ngaha peut-être n'umuntu yarafite ico kibazo tabisobanukirwe apfe ngavuga ati ndaronse ko muco icambere reka tugende dukurikirana uko babibajije ujya mu chef d'entreprise ahantu hambere aza gukura inyungu aza kuronka imitahe atavunitse kuko ntaza kudodora kwa naka no ngo ngurirema isifi yuko adigaja plan ya y'ijya entreprise yiwe yose ngaho kuri bourse hanyuma jewe nk'umunyagihugu nkitora nkagenda nkaraba iyi entreprise ifise ama projet aya naya mbere muri aka kahise k'iyi entreprise bakoze uku bungutse uku nimbaraho bahumvye ivyo byose bikaba donc ibigaragara hanyuma donc ujya mu chef d'entreprise cyambere ujya ikintu cyambere akimeta entreprise yiwe amburse tuza kubona ati n'umuntu ari mukuri kuko nta kintu c'ikinyegezwa kiza kuhaba ni umuntu ari mukuri ikindi kintu cha kabiri donc tuza kumubona nk'umunyakuri ikindi cha kabiri aza kuhungukira kwa avantage entreprise yiwe za kuronka imitahe ivuye mu gihugu nivuye à l'extérieur y'igihugu aho rindi ko ndavuga ku chef d'entreprise nandi ma avantage y'ama donc n'icubahiro je mbona yuko kiza kubwira kuko aza kugaragara nk'umuntu azanye ikintu adashimikiye abantu ahubwo ashigikiye igihugu iyo tuvuze igihugu si ikintu cabaye mu 80 ni ikintu cabaye kiriya gihe kiriho uyu munsi kizobaho no muri kazoza donc ni umugambi par exemple fata nk'aya ma entreprise ari ngaha mu gihugu yabayeho muri rero ndaje ku ma avantage y'umwene gihugu yabayeho muri za 1500 za 1950 combien za 1940 combien suppose yuko hariho umwene gihugu yaguze action akoresheje amafaranga 50 kuko icyo gihe ayo mafaranga yari menshi akagura action imwe canke zingahe eske iyo action y'uwo umwene gihugu uyu munsi ingana gute nukuvuga ni gwa wundi afise abana bavuga nti twebwe turacafungura kuco papa canke naka yabivye mu bigihumbi kimwe n'amajana niyo mpamvu natwe turiko turagura ama action mu entreprise uyu munsi ariko aravuka canke yavutse kera mu myaka ingahe iri imbere tuzobona avantage n'abana bacu babone avantage donc kuri ico nyene hariho umugwiza tunga komeye cyane batari bake baramuzi yitwa Warren Buffett Warren Buffett yatanguye kwinvestisa muri marché boursier mu les années 70 kuvuga gifise nko myaka 25 gutyo aravuga yuko ati kuva natangura kwinvestisa ati sindigera ngurisha kuvuga amapare yaguze canke imigabane yaguze mu entreprise ntarigera gurisha uno munsi Warren Buffett ari mu bantu 10 bakize cyane wow sinzi ko kana abantu nakumviye ikindi kintu erega hari umwene gihugu avuga ni ndafise miliyoni 5 ndafise miliyoni 1 ndafise miliyoni 2 mugabo nta tongo nogura nta parasera nogura akacabura iye yajana amafaranga nayo price yicara price atagaciro nigeze gutanga karorero igihe kimwe muri conference ndavuga nti iri cupa ry'amazi rigugwa 500 francs uyu munsi iyi 500 francs donc papier nayo agaciro kiri faranga eske mu myaka donc haheze nk'umwaka iri cupa ry'amazi rashobora kuba ryongeje valeur mugabo iri faranga donc akagapapuro amajana 5 kazoba karakanyene mugabo iri cupa ry'amazi wozirimbaza par exemple reka dufata akarorero koroshe ufashe ikaramu wabitse muri 2018 ikaramu yuzuye ukayibikana muri sakoje ugafata nimba yagugwa ijana nimba warabiguze ijana muri 2018 ukaba wayibitse hamwe n'inoti y'ijana iyo karamu ifise valeur ingana gute umunsi
iyo noti y'ijana ifise valeur ingana gute uyu munsi ni ukuvuga iyo karamu waguze ijana muri 2018 uyu munsi urashobora kuba woyigurisha bakaguha ngahe bakaguha igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri mugabo ijya noti y'ijana wayibitse hamwe ingana kujya nyene no kuvuga asasa kuba naka ashize entreprise yiwe kuri bourse bituma twebwe tugura ama action tugatanga amafaranga bakaduha ama action ayo action si kintu kizamana ijya valeur wiguze uyu munsi no izo duza valeur zero y'ingene y'ama projet iyo entreprise iri kirakora ikindi kintu naco kije kunkora ku bwonko nyene ni ikintu je nkunze kuraba iyo witegereje neza mu Burundi na nkeka vraiment nitere rivierge kuri question y'opportunité so bisigura iki bisigura yuko haracyariho ibintu byinshi haracyariho ama projet menshi yo kubakorera no kuvuga haracyariho room haracyariho ikibanza cyuko entreprise itanguye no munsi ba successful mu myaka imbere kuko nyimba ata migambi myinshi hari cyesuri yuko haje umugambi no munsi ukora haje entreprise ikora bijanye nibi ikabiri liste kuri bourse yego no kuvuga uretse yuko imbere yuko iba liste kuri bourse no kuvuga haracyariho possibility yuko iyi entreprise ishobora gukura igakura cyane yego so rero muri uko kura cyane suppose yuko iri muri bourse no kuvuga izokura iduze chiffre d'affaires usange investisseur arongutse chef d'entreprise arongutse b'abanyamitahe bagenda kwa investir muri marché bourse nabo nyene barongutse bisigura iki marché bourse mu Burundi je mbona yuko sinko muri Amerika no musi tuvuze S&P 500 muri Amerika ama entreprise amajana 5 akomeye no musi niho ja kuvuga ngo entreprise ego c'est vrai hari icyo bita ama startup matonya ariko entreprise no musi muri Amerika kugira ikore fois 10 biragoye kugira igire fois 10 fois 20 biragoye ariko no musi mu Burundi cyo ni ikintu gishoboka urabizi mu macoin hariho coin igira 500% yego byagaragara neza yuko no mu Burundi dushobora kuronka startup iba liste ugasanga mu mwaka cyangwa mwaka no sigize fois 500% kujya ko macoin kuri ico kintu uvuze kiri muri Amerika bitumye yumvira abo bantu ayo ma entreprise akeneye imitahe mu ma entreprise agiye kwitabira ico gikorwa bwa mbere urabona imitahe agiye kuronka ingena ngana bivanye n'inyota abarundi dufise yo kugura amazi kuko tugira tuve muri ya mentalite yo kuvuga ngo niteze kazoza keza kubera nguze parcelle ako tugira tubanze tukavya mu kwanza tugira tuje muri kayo kuvuga ni nziganije kazoza keza kubera nguze ama action muri entreprise kuri entreprise ainsi de suite nta miliyoni 50 peut-être nta miliyoni 100 ngahe zo kugura parcelle kiri nifise mugabo uyu munsi kubera nguze ama action muri entreprise runaka iyindi iriya ndabona yuko muri kazoza ndi capable hapo yo kutaba ikirere gusa ahubwo yo kunarenga kubera iki ndiko mfise icyambere mfise yaba naraguze action muri izi za Brarudi mama naraguze action muri izi za Susumu n'izindi zikomeye nga mu Burundi muri iriya myaka ya kera uyu munsi mba ndi wundi muntu muga kubera ivyo byancitse ngira nkorane ubwira n'umwete wo kugura ama action muri aya ma entreprise agira je en bourse uyu munsi niyo mpamvu ndiko ndabona ama entreprise agira yimete en bourse uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi azoronka imitahe n'ishigo ahubwo babe babanda ahubwo bafise plan imeze neza kuko cyo kintu ndiko nakibona Dr ndabona twobwira abantu aba broker imbere yuko dushaka kwa broker ntitwavuze inyungu nayo ku gihugu muri rusange icyambere pardon inyungu ya mbere ku gihugu y'amafaranga mva makungu tuba turirira ngo twabuze ico gihe aboneka ku bwishi gute rero aboneka ku bwishi ati gute kuko ijya entreprise ni donc imaze kwimeta en bourse si jewe gusa si n'uwundi wo ngaha mu gihugu gusa azovuga ngo ndaguzemo ama action no n'umunyamerika donc atiteze no guhonyora mu gihugu cy'u Burundi
ntazorinda kuza ahubwo azogura ayo ma action yibereye hariya nkuko no mu Burundi uyu munsi ashobora kugura ama action ya entreprise iri mu Faransa ari mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga igihe azogura ajya ama action ntazoyagura azoca kuri baba broker nyene tugira tuvuge kandi bari muri iki gihugu kuko natuye tugiye kugura ama action tugura kuri ari ama entreprise ari muri biriya bihugu ntidushya amafaranga mu ba broker bari nga mu Burundi oya tugura ama action ku ba broker bari donc ari ama entreprise yashimye gukorana nayo donc rero igihugu kiraharonkera amadovize ikindi kintu rero avantage abantu ba à l'étranger baca batangura kubona yuko igihugu gitanguye gukora ibintu biri mu muco ibintu biri mu muco si bya bintu ngurumva rero ngo banza nguce ngo kuri ministre runaka akabanza kukugyoraguza no aha we uvuga nti ni miliyari dinzanye gushira muri entreprise cyangwa ni zi entreprise zitanu mu Burundi no shiramo miliyari ntuza kurinda guca kuri naka kugira ngo adukungwa kuburaguze biki n'ibiki oya anga ukayadepozayo ukavuga nti jewe nguze ama action kuri iya entreprise ndabyibuka twari turi kumwe hariho umumama wo muri Amerika yifuza kurangura imigambi myinshi ngaha mu Burundi kandi turamuhaye courage tunamuramutsa cyane reka tubwire imigambi yiwe urabona ko abantu bafite imigambi myinshi cyane sinkikaranye yuko hariho abandi benshi bameze nkawe bifuza kurangura imigambi mu gihugu mbere wanashaka reka tuvuge yuko icari kimwe muri bimwe bashobora gukora ariko bashobora no kuronka amakuru menshi bagatangura turiko turabikora gutanga amakuru ajyanye na bourse Petro nawe ngene usanga aho bari na bourse ntibari bayizi ariko no munsi gori no munsi bagaca bagira nti bagaca bayimenya usanga rero barayimenye babantu bifuza kuza kugira retraite yabo mu Burundi usanga avuga ati mbe amafaranga yanje nzagumiza hariya kuri konti ariko fira yose ati yareka abo ndayazane sindayazane kuyabika muri banki gusa ahubwo reka ndayazane nje ndayazanye imbere azoba ariko arakura wumvise rero ikindi kintu Dr uvuze mu bisanzwe hariho umuntu yumva ati none nimbika amafaranga yanje bizoba bimariye iki hagati yo kuyabika uko nyene no kuyagura ama action ubwo n'ubundi bwenge butuma amafaranga ava muri bwa bubiko ahubwo akaja donc à marge nico n'ikindi kintu niyo nindi avantage ku gihugu mu avantage nategeza kuvuga muri mu avantage y'igihugu mu gihe ama entreprise donc ari en bourse ama avantage bari menshi haba ku ari we wese no ku gihugu nibaza yuko ari akaryo keza yuko abarundi bamenya izi nyigisho zijanye na bourse niyo mpamvu ikiganiro mugerageza mu gihanahane wumva yuko ufise inyota n'inzara yuko umurundi wari we wese uri ufise imyaka 10 uri ufise imyaka 60 kuko aravuga ni none nsize abana banje nsize batoya banje bagurira amagisho hakujya wo bagurira itongo ngaha rero kuri ino flyer ya Bourse du Burundi baravuga ati nayahema valeur tudandaza canke abanegocier muri Bourse y'u Burundi hariho ama obligation du trésor hariho ama action hariho no kuvuga ama bon de trésor nagiye muri ugenda ugahingurana leta kugurana leta no kuvuga uyiha amafaranga abantu benshi ntibazi yuko na leta ishobora kuyigurana yakora ko bari bazi ariko c'est possible quand birashoboka kugurana amafaranga leta ukira ugenda ukayiha amafaranga amakaza barakwishura inyungu rero biri no mu byo ushobora kugurira ngaha muri bourse hariho ayo action bien sûr ama produits dérivés ama derivatives no kuvuga ku ba trader baromva icyo nshatse kuvuga ama derivatives kujya kwa traders hari ama
voilà ni ibintu byinshi ari ama obligation verte ama obligation sukute ni byinshi ariko icyo nashaka kugaruka ko ni ikihe muri commentaire atari imwe atari zibiri atari zitatu ni commentaire yagumye igaruka ari nyinshi bati none tubigurira hehe bigenda gute urahinyisha waba ufise kuri ico kibazo iki kintu nabonye bagitunganije neza cyane rwose mbere tunabashimire abariko barakurikirana kisata cha bourse turabashimiye cyane rwose kuko nabonye nk'imwe mu ba broker bashizemo ngaha mu Burundi ni imwe mu mabanke uko ari amabanki atatu nabonye ari amabanki abantu bari basanzwe bakunda cyane rwose ari nayo mpamvu abantu bizoborohera kuko bazisanga ama account benshi mu ba broker bari basanzwe bafise par exemple nk'umubrokeri wa Bankobu kuba umubrokeri w'ama entreprise azimetamburse nka Bankobu nibaza yuko ari ikintu abantu bakiranye iciza cyane no kuvuga Bankobu no umwe mu ba brokeri umwe mu ba brokeri umubrokeri none ni iki kuri wa muntu atakizi umubrokeri n'umukurti ni umuntu aja hagati yego aja hagati y'iyo entreprise n'uwo agiye kugura ama action no kuvuga uwo muntu agiye kugura ama action ntabwo ashira amafaranga nyene entreprise no ayashira kuri wa mu broker ha mu broker naho bishitse agacika nawe bimeze gute bo kameme ni cyakindi turiko turavuga yuko bourse aba ari ikintu kiri attaché ku gihugu donc haba hariho ama chiffre d'affaires haba hariho donc ikintu kiremereye iyo banki iba yabanjije kudegaja ku gihugu pour la sécurité y'abayinvestisseurs fise amafaranga nkene kuja ku investissa muri bourse sindashira leta sindashira entreprise ahubwo ndashira wa mundi twita mu broker ni kijya twabonye mu kiganiro giheze yuko nk'ubu ushaka kugura action mu bihugu byo hanze nta twaraberetse aba broker nk'aba Etoro ni ukuvuga donc ushize amafaranga muri Etoro n'ama action ujaguri hajya mugabo ntabwo amafaranga wayashiriye iri entreprise runaka none aho ba broker nabo okay ico kirumvikanye yuko ukeneye ko investissa uja kuri uyu mu broker akaba ari we aguplasirize uwo ni umwe muri batatu twavuze Bankobu ego abandi hariho Orbit Investment uwa gatatu ni Globus voilà investment izo zose nama akorera ngaha mu gihugu ci Burundi sinzi ahantu nabonye hari ama adresse yabo ama adresse turafise ama numero telefone ego turaza kubishira muri commentaire byose nimba uvuga nti Bankobu yo benshi musanzwe mumenyereye ahikorera murashobora kugenda kubaza kimwe cyose ariko nizo zindi muturaza kushira muri commentaire aho bakorera niki muze mubiture mugende muhabaze kimwe cyose cyane abantu bafise ama entreprise muyajane bourse n'abantu bafise ama entreprise ya kera genda kugira mu kameme ntituzogume muri ngo nakano mu boss kandi tudafise urufatiro bw'ivyo bituma twida umukire ahubwo twebwe dukeneye yuko tuzonka bya bindi bihugu bikrasa na kayuka umukire seriyama action afise mu entreprise na hena ego ariko mugabo ngo ari abantu badakeneye kubona ko kwerekana ko ari abakire la transparence ari abantu bayizibukira mugabo ni kimwe mu bintu byerekana yuko utuntu tuwo tuba turi mutune voilà tudasobanutse so mu yandi majambo rero dusa nkaho ibibazo abantu barafise tuje kubyishura ubutumwa okay reka tuvuge ngo ubutumwa ariko nakaye kajambo twosigira ama entreprise twosigira abarundi baza kuraka ibiganiro yaba bari ngaha mu gihugu canke bari muri diaspora twosigira na leta wanashaka pourquoi pas ubutumwa jewe bijanye ni marché boursier ubutumwa jewe no bakuvyerekeranye iyi marché boursier nibaza yuko kuva uburundi bwaka Burundi niyo opportunity ibonetse jewe umuntu mutoya
tugiye guhurira hamwe muri entreprise imwe n'ubundi muntu novuga afise imitahe yagutse jewe mfise novuga nk'ibihumbi 500 canke 1 million tuza guhurira hamwe n'ubundi muntu afise amamiliyaridi tukagira imigabane muri entreprise imwe no kuvuga tukicara amafaranga yacu tukayacyarika ku meza imwe n'ubundi muntu akomeye. Ikindi naco ni message ikomeye cyane ku bantu baba actionnaire ariko gato tukinga muri iyo minsi yahera mbere wanashaka nanje ndimo hari imwe twita mu rurimi rwacu twita amaskamu hari usarazi igihe harazi nk'imyaka ishika kuri 3 hari scam yantwaye yandiye wanashaka canke yampombesheje $500. Why not ibi bisata yaba byaraje kameme iyaba byaraje ukavuga nti basi narahombye $200 muga $300 nayo aracahari ngabo 500 yose kandi gitangaje yagiye yahombye muki mu misi itarenze 2 ngiye gushira mu mafaranga yanjye. Ivyo ni bimwe mu bintu tugiye guhunga tugiye kwigiza kure kubera iki umuzo wa bourse mu gihugu cy'u Burundi. Ego tubandanye ubutumwa kubashika donc ubutumwa no bandanya ma abantu cyane bagiye kuba aba actionnaire wewe wiyita yuko wakehaniwe n'ama opportunity yo gushira mu mafaranga akira twebwe turiko turicuza ati ibi bintu iyo tuza kubimenya mu myaka 10 iheze uyu munsi tuza kuba twari kuba turahandi hantu inambara amafaranga wakuye mu kiyedi inambara amafaranga wakuye hehe inambara amafaranga wagiye mu gihugu runaka ukaronka ntiwari kwirigura panika bo wari kuvuga nti nogenda nkakora y'umwaka umwe amezi 5 nkayembesa muri ibi hanyuma insido suite nzoba ndi uwundi muntu. Uyu munsi wari kugaruka mu gihugu rundi muntu uvuga nti ijya ni entreprise. Ikindi kintu naco mu bintu bantu benshi bati badahoza kwijisho kubera abari entreprise ijya entreprise ntabwo iba ikiri entreprise y'umuntu iba ari entreprise y'abantu. Niyo mpamvu uwari wese ashinja ijisho uwo yigirira nabi uwo yihombye kubera ntikiri entreprise y'umuntu ni entreprise y'abantu. Ndakunda kuvuga nti kirazira gufata business ibe iy'umuntu ahubwo irifo yuko business iba iy'abantu kuko business y'umuntu arapfa mu gihe ari business y'umuntu ibipfuye mugabo kubera ari business iba ari y'abantu bafisemo ama action abuzi na butazi wari wese wavuga nti ntagire ico ico ugirira nabi entreprise yiwanje n'ama entreprise 10 ntabwo ari ujya muntu ujya sero createur mugabo ama action fise nk'imitahe nabo bantu bose abanyamakinga insido suite. Bibanze ku entreprise y'abarundi. So rero aba scammers amaskama zingi birago ayo nibaza yuko yashize ku musozo. Reka rero twongere tubashimire rero kuri sinzi ngira ko hari indi message gusa nibwo butumwa twashaka kubasangiza tubahaye bishasha comme update kujanye na marché boursier. Abantu benshi barabibaza bati mbega none bimeze gute tuzo tugurira hehe aho kugurira hari clair maintenant no kuvuga ubunye bourse du Burundi iri fully operational kuvuga irakora atangwa manzi hari aba brokers hari n'ama entreprise amaze kuba liste. Ushobora kutubaza uti none ama entreprise amaze kuba liste naya is for next video nitwoza ngago tubabwiriye rimwe byose ariko vuba cyane tuzoza tubabwiye tuti entreprise ngiyi iramaze kuja kuri bourse ngiyi igugwa amafaranga ya nayo action yayo ibyo byose nibyo tugiye kubazanira in the next video guys. All right ciao